Umuntu TV tubitayeho. Shalawamu ndabaramukije nkurikije iyo mirongo nsize ngaho onye nkaho mu byahishuriwe igice c'indwi umurongo w'icenda n'uw'icumi n'uwa 13 kugeza 15 havuga ivyerekeranye n'abantu ishengero rinini ryinshi cyane atawoshobora kuriharura ngo bo mu mahanga yose n'imiryango yose n'amoko yose n'indimi zose bahagaze imbere y'iyo ntebe n'imbere y'umwagazi w'intama bambaye imvune zera bari n'amashami y'ibigazi mu minwe. Ni ukuvuga aba ngo n'abantu bavuye mu mahanga yose, amahanga nk'uko mwabidusobanuriye mwatubwiye yuko amahanga bingana ibihugu n'imiryango yose. Muri ayo mahanga haba harimo imiryango itandukanye n'amoko yose. Muri ivyo bihugu haba harimo amoko yose atandukanye n'indimi zose, bavuga indimi zitandukanye, abavuga igiheburayo, igifaransa, icongereza, ikirundi, ikinyenkore, ikinyarwanda, igicewa, ikizuru n'ibindi bene ivyo. Ngo ariko abo bose ngo bari bahagaze imbere y'iyo ntebe n'imbere y'umwagazi w'intama. Icyatumye rero ngira ikibazo, bose bari bahagaze imbere y'iyo ntebe ngo bari bambaye imvune zera, bari n'amashami y'ibigazi mu minwe. Noneho bose bahagaze imbere y'intebe ya Musumba byose n'imbere y'intebe y'umwagazi. Noneho ubandanije aho hepfo barabandanya bavuga bati ngo basemerera n'ijwi rirenga bati agakiza na ka Musumba byose wacu avyagiye kuri irya ntebe nakumwagazi w'intama. Uwo nawe ni Mawashayayi Ayimana Wahaya, umwe muri ba bakuru, arambaza ati aba bambaye imvune zera, urumva arabajije ati aba bambaye imvune zera ni bande kandi bavuye hehe? Ngo ndamwishura nti mugenzi ni wewe wobimenya. Arambarira ati aba nabavuye muri wa mubabaro mwinshi kandi bamesuye imvune zabo bazezesha amaraso ya wa mwagazi, nico gituma baba imbere y'intebe ya Musumba byose bakamukorera mu rusengero rwiwe ku murango no mwijoro. Kandi uvyagiye kuri nyantebe uvyagiye kuri irya ntebe azosanza ihema ryiwe hejuru yabo. Ni ukuvuga ngo mu mahanga yose, mu ndimi zose, ngo mu moko yose. Aho rero tugereranyije na hariya yatanze muri Mika igice ca 4 umurongo wa mbere gushika kuri 4, numva umengo ntibisa. Bariya bo muri Mika bazoba baje gucirirwa imanza nk'uko tubibona hariya muri Matayo igice ca 25. Abazoba bahagaze baje gucirirwa imanza barobanurwe nk'intama zirobanurwa mu mpene, intama mu mpene, impene zije ibumoso, intama zije iburyo. Aho no kuvuga ntabwo bazoba barambara imvune zera, ariko ngaha bamaze kwambara imvune zera, bafise n'amashami y'ibigazi mu ntoke, kandi
bamaze guhabwa umunezero. Aho rero niho nashaka kugira ngo muntahuze neza, kuko mbona umengo birahushanye. Mwebwe muhabona gute? Ahandi hose ni sawa, ariko ngaha niho mbona umengo haragahaze. Mumfashe. Shalawamu. Ego reka ndabihere mwiriwe, abandi mwaramutse. Ndi mwene so Bucumi Isaka, ngomba ngire fate umwanya kugira ndiganirira na Juvenal. Ni igitabo cy'ibyahishuriye Yohana igice c'indwi umurongo w'icenda, ugasoma ugashitsa ukamara ako gace kose. Havuga ngo hanyuma y'ivyo mbona ishengero ryinshi atawoshobora kuriharura, bo mu mahanga yose n'imiryango yose n'amoko yose n'indimi zose, bahagaze imbere y'iyo ntebe n'imbere y'umwagazi w'intama, bambaye imvune zera, bari n'amashami y'ibigazi mu minwe, basemerera n'ijwi rirenga, batagakiza n'aka ahaya wacu avyagiye kuri irya ntebe n'ak'umwagazi w'intama. Abamarayika bose bari bahagaze bakikije ino ntebe, bakikije na ba bakuru na bya binyabugingo, bikubita hasi bubamye imbere y'intebe, basenga ahaya bati amen. Umugisha no guhimbazwa n'ubwenge n'ishimwe n'icubahiro n'ububasha n'ubushobozi nibya ahaya wacu ibihe bitazoshira. Amen. Ndabandanya. Umwe muri babakuru arambaza ati, aba bambaye imvune zera ni bande kandi bavuye hehe? Ndamwishura nti mugenzi, ni wewe wobimenya. Arambwira ataba nabavuye muri wa mubabaro mwinshi, kandi bamesuye imvune zabo bazezesha amaraso ya wa mwagazi. Nico gituma baba imbere y'intebe ya ahaya, bakamukorera mu rusengero rwiwe ku murango no mwijoro. Kandi uwuvyagiye kuri irya ntebe azosanza ihema ryiwe hejuru yabo. Ntibazoba bakigira inzara ukundi, kandi ntibazoba bakigira inyota ukundi, kandi izuba ntirizobarabika canke indugumba yose, kuko wa mwagazi ari hagati ahahanganye n'iyo ntebe azobaragira, kandi azoshora ku masoko y'amazi y'ubugingo, kandi ahaya azohanagura amosozi yose ku maso yabo. Haleluya. Ibyo ugiye kubisoma muri Ezekiel 3:7, ku mirongo ya nyuma y'3, 7, 8, 3, 9, ubwo buhanuzi buroroshe cyane. Ucubibona ni bande aba bantu bose bavuye mu mahanga yose, mu ndimi zose, mu moko yose, kuko ibi byose bivuzwemwo uzosanza ihema hejuru yabo, azoba hagati yabo, uzobarongora ninde, ndetse kandi azobahanagura amosozi barize, ni ku magufa yumye. Ezekiel 3:7, ku magufa yumye. Ukacisoma ubandanya ku mirongo 3 ya nyuma canke imirongo 4 ya nyuma, ubu buhanuzi bw'ibyahishuriye Yohana ukibona aba bacunguwe. Nuko ubutumwa buryoha busubigwamwo, twabyize kenshi kino gisomwa, ariko reka nyene ubutumwa buryoha bugiye busubigwamwo. Reka mbandanye rero ntange ibyo ngomba nisunge mu kwigisha, mu kwishura.
Mutama Juvenal. Hanyuma ibibazo yashoboye kubaza ni ibibazo bishika 5 nubwo atabitondetse ku murongo. Ni ibibazo biboneka mu byahishuriwe Yohana igice c'indwi 9 gushika na ndetse 17 mugani gushika nukuheza ako gace kose menga gashika kuri 18 nimba ntashoboye kwibagira ni kuri 17. Hanyuma rero agomba kumenya kuko twigisha yuko ijuru abarirazwe ari Abaheburayo. Akavuga nawe ati uwizeye uwo ari we wese nawe batari Umuheburayo, kuvuga atari Umuhutu, yuko Yohana yamubonye ari mu ijuru. Rero ngomba mubinsigurire ibyo bintu. Icyambere ngomba kumenya iryo shengero ryinshi ridashobora guharurika, kuko abayasherawani ngo barashobora guharurika. None ko Yohana avuze yuko ishengero abonye ridashobora guharurika, ntimwumva ko harimo n'abanyamahanga bizeye? Kukigira kabiri, iryo shengero rivuye mu mahanga yose. None ntimwumva ko harimo amahanga yose? Kuko mwatubwiye yuko amahanga bingana ibihugu canke ihanga ringana igihugu. Naho bavuze amahanga yose. None ntimwumva ko uwizeye uwo ari we wese wo mu gihugu icyo ari cyo cyose nawe aboneka mu ijuru? Kukigira gatatu, iryo shengero rivuye mu miryango yose. Ariko ibyo bintu ntimubyumva. Isi yose ntifise imiryango. Ntimwumva ko imiryango yose mubizeye Yohana ababonyeyo? Kuri kane, iryo shengero rivuye mu moko yose. Ati ibyo byo ntimubyumva yuko ubwoko bwari bwo bwose. Ataho rero duhereye kuri Esawu muvuga yuko atazoja mu ijuru. Mugabo naho ndabizi yuko yihanye ntibishoboke ko aharikwa. Ati none ntimwumva ko Yohana nawe amubonye mu ijuru? Ati none Esawu wewe sihanga, none ntabonetse mu ijuru? Si amahanga yose? Tiwumva hari ihanga rivuyemwo? Kuri gatanu, rivuye mu ndimi zose. Nubwo nakoshije kwandika rivuye mu ndimi zose. None none ko Abaheburayo bavuga ururimi rumwe gusa rw'Igiheburayo, ntimwumva ngaho abavuye mu ndimi zose ko nabo nyine babonetse mu ijuru? Ibyo nivyo bibazo yabajije agomba kuronkamwo umuco, kugira ngo kuko icyo twari turiko igihe twabazwa bino bibazo, ikintu umuntu nyamukuru yari Esawu, kuba atazokwigera n'umunsi n'umwe aba canke aja canke aragwa ijuru. Rero ibi byaje kugira ngo bashiremwo Esawu ko nawe bishoboka ko yizera, nawe akaba ihanga kandi akaba indimi, akaba umuryango, akaba ishengero muri ubwo buryo. Nibyo rero tugomba rero twige duhereye ku nomero ya mbere, ishengero ryinshi ridashobora guharurika, tumenye ni bande. Ego rero inyishu y'iki kibazo kivuga cyo mu byahishuriwe Yohana igice c'indwi umurongo waho w'icenda
uvuga yuko Yohana abonye abantu mwijuru. Abo bantu abonye mwijuru ngo ntibashobora guharurika, ababonye mwijuru. Ngaha ikibazo ni kuvuga ingorane nyamukuru iri hano ni iryo jambo mwijuru. Iryo jambo mwijuru niyo ngorane. Umuntu amaze kumenya ijuru niki, ijuru riherereye hehe, bica byoroha cyane kuri kino kibazo. Ishengero ryinshi atawoshobora kuriharura ribonetse mwijuru. Rero ibi byahishuriwe Yohana 7:9 ku kagingo ka mbere kavuga ishengero ryinshi atawoshobora kuriharura ribonetse mwijuru. Uraba ico kintu batoshobora guharurika inyishu yabyo, kuko nta gitabo na kimwe kidafise ubuhanuzi mu isezerano rya kera. Icyo gitabo ni ibintu baba barongeye ko abanditsi. Rero nanditse inyishu yaco ni Hosea 1:10 gushika 11. Mu Kinyarwanda ni Hosea 2 ku murongo wa mbere n'uwa kabiri. Muga mu Kirundi ni Hosea 1 umurongo w'10 kuri 11. Havuga ngo yamara amaherezo igitigiri c'abayasharani kizongana nk'umusenyi wo ku kiyaga, udashobora kugegwa ku rugero canke guharurika. Murumva rya jambo ryo mu byahishuriwe Yohana, abantu benshi badashobora guharurika. Kandi ngaha baciye bashirako ni bande abo bantu. Yamara amaherezo, uvuga amaherezo ni mu gihe c'iherezo, gihe cya nyuma, muri ibyo bihe bya nyuma. Yamara amaherezo igitigiri c'abayasharani kizongana nk'umusenyi wo ku kiyaga, udashobora kugegwa ku rugero canke guharurika. Abo n'abayasharawani. Kandi ahantu babwiriwe ngo ntimuri abantu banje, niho nyene bazobwirirwa ngo muri abana ba Ahaya abaho. 11. Kandi abayuda n'abayasharani bazokoranira hamwe, bitoranize segaba umwe, baduge bava mu gihugu, kuko uwo munsi wo kuduga mu ijuru uzoba uhambaye. Handitse ngo kuko uwo munsi w'Iyezereli uzoba uhambaye. Umunsi w'Iyezereli bingana umunsi wo kuduga mu ijuru. Tubonye mbere na hahandi Yohana yerekwa avuga ngo ababonye mu ijuru. Aho mu ijuru yababonye si hariya mu kirere, yababonye ahantu hitwa ijuru ry'ukuri, apana ririya ryo mu kirere, kuko hariya mu kirere nta bantu bazojayo, barabahenze, nta muntu azoduka. Urya murongo w'ibyahishuriwe Yohana werekana abantu badashobora guharurika, wavuye ngaha muri Hosea 1 umurongo w'10. Ku murongo w'10 gusa haciye havuga abo bantu badashobora kugegwa, badashobora guharurika, ngo nabaya Sharawani. Haciye hashira ko karangura. Ku
ku murongo w'11 wa Hoseya 1 haciye herekana ni bande, kandi haciye herekana n'abayuda n'abayasharani n'abantu babiri. Abo rero abo nibo ngo kuri uwo munsi w'Iyezereli, kuri uwo munsi wo kuduga mu ijuru, ngo uwo munsi uzoba uhambaye, nibo baboneka, kuko twumvise ngo bazoduga bavuye mu gihugu, baduge bagende, numva no kuduga mu ijuru. Hanyuma rero niho rero Yohana yababonye, nta bandi yabonye abayuda, kuko ngaha nta bandi baduze. Ngenda hasubiremwo kuri 10. Yamara amaherezo igitigiri c'abayasharani kizongana nk'umusenyi wo ku kiyaga udashobora kugegwa ku rugero canke guharurika. Kandi ahantu babwiriwe ngo ntimuraba abantu banje, niho nyene bazosubira kubwirirwa ngo muri abana ba Ahaya abaho. Kandi abayuda n'abayasharani bazokoranira hamwe, bitoranize segaba umwe, baduge. Bande baduga? Abayuda n'abayasharani baduge bave mu gihugu, baduge bave mu isi, kuko uwo munsi w'Iyezereli, kuko uwo munsi wo kuduga mu ijuru uzoba uhambaye. Rero nta bandi bantu bazoduga mu ijuru, nabo bantu babiri. Si Isaka karabivuga hano, ni numuvugishwa mu bavugishwa bato yitwa Hoseya. Je nanje nitwa Isaka. Rero ni Hoseya ariko aravuga abantu badashobora guharurika, baduze mu ijuru, bifitiye segaba umwe, n'abayuda n'abayasharani. Abo nibo babonetse rero mu ijuru. Ico ni inyishu y'ikibazo ca mbere. Abadashobora guharurika, ubuhanuzi bwabo subira mu bitabo vya original, ni ibitabo by'isezerano rya kera, Hoseya 1:10 gushika 11. Uhabona abaduga mu ijuru ni bande, abadashobora guharurika ni bande. Nta munyamahanga arimwo. Ugomba kubimenya neza, so muhereye ku murongo wa mbere urabe ko hari umunyamahanga numwe. Hoseya 1 uhere kuri 1 umara ko gace kose urabe ko hari umunyamahanga arimwo, niho uzoca umenya ati kumbe babandi bo mu byashuriye Yohana 7:9 nta munyamahanga numwe arimwo. Reka tugende ku kigira kabiri kivuga ngo rivuye iryo